nk'uko bitegekanijwe n'itegeko nshikiranganji nimero 570 agakwego 540 agakwego 1096 ryo kuwa 25 Mukakaro 2022 yerekeye abakozi ba leta batatezuriwe uburusho no kuduza amapete kuva mu mwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2020. Ishirwa mu ngiro ry'iryo tegeko ryakozwe hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo guharura imishahara ku bakozi ba leta. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesheje abarundi muri rusange n'abakozi ba leta vyega batari baronkejwe uburusho n'iduzwa ry'amapete kuva mu mwaka w'2019 gushika mu mwaka w'2020 ibi bikurikira: gushika mu mpera z'umwaka w'2023 bwari bwasanze abakozi bangana 1679 aribo batari bazituriwe ubwo burusho n'amapete. Mu kwezi kwa mbere 2024 ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwari bwashoboye gukorera abashika ku bice 80%. Abo bari basigaye bose tukaba twahejeje kubatunganiriza muri ku kwezi kwa kabiri 2024. Ku mushahara wabo ugiye gusohoka bazoca babibona. Tuboneyeho akaryo ko gusaba ko hamwe hogira uyu canke uriya yosanga atatunganirijwe agasanga idosiye yiwe yaduciye mu ryahumye ko yoca abitumenyesha vyihuse, yobicisha mu buserukizi bw'ubushikiranganji busanzwe buri ku murwa mukuru yose y'intara zose z'Uburundi, kugira ako gatosi kuba kaciyemwo gakosorwe vuba bwango. Hambavu y'ico gikorwa cari caje ciyongera ku mirimo ya misi yose. Ubushikiranganji bwaranakoze izindi dosiye zingana n'ibihumbi 6,782 zerekeye abakukuruke zari zahuye n'ikibazo c'ubuhinga, abo zerekeye abakukuruke, zerekeye abari bagiye gukorera ahandi mu bindi bisata, zerekeye abari bagiye gukurikirana ivyigwa n'abandi bakozi usanga bari bafise akabazo aka canke kariya. Kuri abo bagiye mu zabukuru hariho abari bagiye batatunganirijwe, batarekuriwe, batabohorewe uturusho n'amapete yabo. Abo nabo tukaba tubamenyesha ko twahejeje kubatunganiriza nk'uko babibonye mu rwandiko rubasaba kutumenyesha ko amakonte bahora bahemberwa ko akiri yayandi canke ko bahinduye kugira batumenyeshe ayo makonte mashasha. Aho dutinya ko utwo dufaranga twaba tuja ko ahatariho nk'uko vyagiye biribonekeza muri kahise. Kuvyerekeye abakozi 114 bakukira ubushikiranganji bw'indero bari bahagaritswe amakonte kubera rusansuma yari yakozwe n'umugwi washizeho na nyenicubahiro na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa Repubulika y'u Burundi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buramenyesha ko inyuma yaho hari umugwi warungitswe n'ibiro vy'umushikiranganji wa mbere mu mihingo yose y'igihugu kugira bumvirize uwo wese yoba yarashizwe ku rutonde rw'abakekwa ko batari ku kazi kandi ari ku kazi. Uwo mugwi wasanze abashika 303 bari ku kazi, tukaba twabugururiye amakonte yabo muri uku kwezi kugira basubire guhembwa. Ariko hari n'abandi bari barahagarikiwe imishahara
bishoboka ko bari bararungitse gukora mu bindi bisata mu bundi bushikiranganji butandukanye, abo nabo hamwe bosanga batatunganirijwe, tubasavye ko boca babimenyesha ubuserukizi bw'ubushikiranganji bw'abakozi ba leta buri mu ntara zose zigize igihugu c'Uburundi. Mu kurangiza, ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi burasubiye kumenyesha ko umukozi wese yoba afise akamubakiye ko atosubira kwirigwa aramanuka i Bujumbura, ko yoca yitura igisata c'ubushikiranganji kiri mu ntara kugira kimutunganirize ivyo gishoboye. Ivyo kidashoboye navyo ubwo buserukizi buca bubirungika mu bushikiranganji kugira bitoregwe umuti. Gutyo umwenegihugu areke gutakaza umwanya w'akazi kandi areke no gutakaza udufaranga tw'amatike yo kwikenuza mu tundi. Gutyo na leta ireke kuriha umuntu aba atari ku kazi. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi buboneyeho akaryo ko kumenyesha abakozi ko kubera ivyo bikorwa twavuze vyakozwe muri uku kwezi vyasaba umwanya munini, inguvu n'ubwitonzi bidasanzwe, ko buriko burakora ibishoboka vyose kugira umushahara w'uku kwezi ntucegwe, canke bishitse ugacegwa nturenze